kwakira ubukomezi, uje kwakira urukundo, aho uzivuga ugasanga iyo Mana ikukunda twihaye umugongo, ugasanga twigiyemo twitwika Imana mu bwenge bwacu mu nyuma zacu za misi yose, ugasanga dufashe amayira yacu, dusabe iyo Mana ibanze ityorore idukize akabi kacu, tubire kwezi mukagira bidaya gusa. Iyo tuti inega Imana ishobora byose,
rero Siro ashinga itangazo mu gihugu ciwe cose, aranaryandika ngo ngiri ibivuzwe na Siro umwami w'Ubuperesi. Umukama Imana nyen'ijuru yangabiye ibihugu vyose vyo kw'isi, kandi yashinze kumwubakira ingoro i Yerusalemu mu Yudeya. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose, Umukama Imana yiwe ntabane nawe, yongere uwo muntu aduge i Yerusalemu. Iri ni ijambo ry'Imana. Niyarama kwibutse ururimi rwanje rurasha ruguma mu makaraka, kanakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruguma mu makaraka. Iruhande y'inzuzi za Babiloni twari twicaye turira mu bibuka Yerusalemu, inanga zacu twari twazimanitse ku biti bitonze kuri izo nzuzi. Ninaramuka nakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruguma mu makaraka. Abandi bari baducungiye hano batwinginga ngo tubaririmbire uturirimbo turora ku Mana. Abatugenza nabi badusaba kunezerwa bati duherere utubyino turora ku Siyoni. Ninaramuka nakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruguma mu makaraka. Numva twari gutera ututi n'Umukama turi ku isi itari iwacu. Ninaramuka ndakwibagiye Yerusalemu, ukuboko kwanje kw'iburyo kuragaca kuma uhereye. Ninaramuka nakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruguma mu makaraka. Ninaramuka nakwibutse kandi neza ngufitiye nk'isumba izindi, ururimi rwanje ruragaca ruguma mu makaraka. Ninaramuka nakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruguma mu makaraka. Ibyo dusoma ni ibarwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Nshuti zanje, Imana ni nyen'impuhwe. Kubera rwa rukundo rwinshi yadukunze, abo twari tukiri abafu bishwe n'ibicumuro, muba mukize noneho kubera ubuntu bwayo gusa, kandi yatusuranye nawe itwicarika
muri ya minsi Yesu yabariye Nikodemu ati, nk'uko Musa yamanitse inzoka mu gahinga, niko n'Umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa, umwemeye wese aronka ubuzima budahera. Nkako nyene Imana yarakunze isi gushika itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwemeye wese ntapfe, aronke riho ubuzima budahera. Erega Imana ntiyatumye Umwana wayo gucira isi urubanza, ariko yamurungitse ngo akize isi. Umwemera nta ntahe imuvugirako, uwutemera we yararemetswe intahe, kuko yanse kwemera izina ry'Umwana w'ikinege w'Imana. Urwo rubanza n'uru umuco waraje ku isi, maze abantu bikundira umuzimagiza gukunda umuco, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Nanone ukora akabi wese yanga umuco, kandi ntiyegera umuco, kugira ngo ibikorwa vyiwe vyoye guseruka. Ukora kuri we aregera umuco, kugira ngo kabe akarangagami, kuko ibikorwa vyiwe ari vyakorewe mu Mana. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristu. Bakoze Imana, nk'uko tuhejeje byumva, Imana yarakunze isi gushika iduhebereye Umwana wayo w'ikinege. Umukama aradukunda, kandi nta kindi adushakira atari ubuzima bwuzuye. Urukundo rwagaragariye ku musaraba wa Kristo, yapfuye akazuka, akaba ari nawe yatugize abana b'Imana. Umusaraba nawo ni ikimenyetso nyene cy'urukundo, ukaba ikimenyetso c'intsinzi y'iciza ku kibi. Tuzirikane rero amajambo y'Imana yo kuri uyu munsi muri izi ntambwe zikurikira. Bwa mbere, Imana yaturemeye gukunda. Ubugira kabiri, igicumuro ni ubumara butwica. Ubugira gatatu, umusaraba ni ikimenyetso c'urukundo rw'Imana. Bwa kane, umusaraba ni ikimenyetso c'intsinzi y'ubuzima. Bwa mbere, Imana yaturemye gukunda. Bavukanye dusangiye kwemera. Mu kuturema, Imana yaragiye inama muri yo iti, tugire umuntu tumwishushanyeko ase natwe. Iyo shusho y'Imana umuntu yaremanywe ni wa mutima w'ubwenge, umutima ushobora gukunda. Iyo wavuze ishusho y'Imana rero, ntimuze mwiyumvire ibindi. Imana ntimuze mwibare yuko yera canke iraba, canke indundi, canke Imana ifise ubwirenge bw'ingana. Imana ni urukundo. Yaturemye urukundo, yaturemye twibwiye. Yashatse ko tuba abayo, tukaba mu rukundo rwayo. Iyo Mana rero yaraturemye kugira ngo tube abayo by'ukuri. Nk'uko abakera bagira mu isimu, babaza ikibazo bati, mbega Mungu yaturemeye iki? Mungu yaturemye ngo tumumenye, ngo tumukunde, ngo tumukorere, azotujane mu ijuru. Urumva izo ntumbero ko ari zine: kumenya Imana, kuyikunda, kuyikorera, no kubana nayo mu ijuru. Imana rero urukundo yaturemye gukunda, yifuza yuko tubana nayo imyaka yose. Nico gituma rero dusaba kwirinda ibyo byose biduca ku rukundo rwayo, bidutandukanya nayo. Kuko kenshi ibyo dukora ngaha ku isi ibicumuro biduca ku rukundo rw'Imana, bikatujana mu gaheza. Urabusanga igicumuro c'urwango carizizi imitima yabo, ntibabe ba rukundo nk'uko Imana ari rukundo. Ugasanga mu buzima bwabo ingingo ngenderwako niyo ukwanka umwasi, niyo ukwanka uwo badasangiye iki canke kiriya, canke uwamugiriye nabi akamwimba mu mizi. Noneho murazi ingene dukunze kubivuga twebwe Abarundi ngo arabika imbuto ntikibeba, ngo niyaja mu kuzimu zo mutuma ifu, agiye mu kirere ndamutuma ingoma. Imana ntiyifuza yuko tumera nk'umuntu, yifuza yuko tuyigana, tuba ba rukundo nk'uko nayo ari rukundo.
ko yaturemye dukunda yatwiyumviriye umuntu wese ngaha ku isi ni ishusho y'Imana. Nicyo gituma Imana ibabara ikababazwa cyane no kubona abantu badakundana, ikababazwa no kubona abantu biyamiza, abantu bangana, abantu bicana, abantu bahana ishano n'ibindi byinshi. Ubugira kabiri, igicumuro ni umara butwica. Bakunzi b'Imana, Yesu yariye mu nziza ati nk'uko Musa yamanitse inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa. Mbega iyo nzoka yamanitswe yari imeze gute? Hari kubera iki? Mu gihe Abisirayeli bari mu bugaragwa bwa Sinayi baragaranije baridodombera Imana, bidodombera na Musa umusavyi w'Imana, maze rero ishavu ry'Imana rirabagwaho. Ishavu ry'Imana twavyumvise mu gisomwa ca mbere ingene Eliya yahanuye Abanyisirayeli be bahakana ibicumuro, akababwira ati nimutaye bakari muzoja kuba imboni mubabaja, kandi niko vyagenze. Inkurikizi z'igicumuro n'aba nyene Abanyisirayeli bari mu bugaragwa bwa Sinayi bamaze kwidogera Imana, bakidogera Musa, ishavu ry'Imana ryarabakuriyeko. Umukama wacaye kuraba abantu, inzoka zimumara gutwira zirabakomora. Abantu benshi muri Isirayeli barapfa. Ushobora kutisomera ku gitabo cy'Uguharura ikigabane cya 41 umurongo wa 6. Igihugu kibibonye ngo caciye yirukira Musa kiramutakambira ngo gisabeko ku Mana ko kiboneyeko, maze kiremeza ko cidodombeye Imana na Musa, kiraca bugufi kirasaba imbabazi. Umukama amaze kumva gutakamba kwa Musa aramubwira ati curisha inzoka isa nazo weze uyimanike ku giti, nihagira umukomorwa akayiraba azorokoka. Igitabo cy'Uguharura ikigabane cya 21:8. Aha rero bavukanye duca tutahura neza amajambo Yesu yatubariye mu nkuru nziza. Turaza kuyagaruka ko handi hato. Mu nkundire turabe ukungene igicumuro kirimo umara. Aba Banyisirayeli mu kwidodombera Imana na Musa babaye abagarije, kuko biyibagije ibyiza Umukama yabagiriye kubakura mu gihugu ca Misiri. Bibagiye Imana yakamije bya gitukura kugira ngo bajabuke baciye ahumutse. Bariko barasaba imfungurwa n'inyobwa, bibagira ingene Imana yabagaburiye mana mu gahinga, ingene yabagaburiye inyama z'inkware, n'ingene yabahaye amazi yavuye mu gikandara. Ivyo vyose baravyibagije, baravyibagiye, baciye batangura kwidogera Imana, bidogera Musa, batukagura Imana. Amajambo menshi bagiye baravuga twoyibuka turayazi, bagira bati mbega kubera iki batuzanye muri kano gahinga? Mu Misiri hari huzuye inyama, hari huzuye amapapayi, amakwaro n'ibindi byinshi, ibyo kurya biryoshe, dore tuje muri kano gaheza dupfire ngaha anya. Ngayo majambo bakoresha mu kwidogera Imana. Rero bariboneye ko igicumuro cy'ukomanaza umutima kirabakomora, kibakwegera inzoka zikaze zifise umumaro buturira, zirabakomora. Abatari bake barapfa bapfiriye mu gicumuro, barapfuye, babanje gupfa mu mitima yabo. Mu nyuma inzoka zirabakomora, barapfa umutima n'umubiri. Inzoka bavukanye zigereranywa n'igicumuro, zigereranywa na Sekibi. Aha duca tubona ingene ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bacumuye bivuye ku kinzoka. Mu gitabo cy'Amango mu kigabane cya 3. Natwe iyo ducumuye tuba tumeze nk'abakomowe na ya nzoka Yohana Mweranda yise inzoka ya kera, ariyo Shetani. Tubisanga mu Byahishuriwe umutumwa Yohana mu kigabane cya 20 umurongo wa 2. Iyo nzoka mu gukomora abana b'Imana ibanza gushira agapfungu mu bwenge bwabo, ikabereka ukundi ijambo ry'Imana, ikabanza kurihindura, ikaryaka insiguro yaryo y'ukuri. Ikibanza kuraba imvugo ikoresha, twibuke ingene yahenze Eva.
nta nkana Imana yarabujije kurya ivyamwa biri muri uyu murima. Yari izi neza ko Imana yarabujije kuko bikibanza kumera nk'ibisukamo amazi bikavyorosha kugira ngo umuntu abone yuko ivyo Imana yavuze yoba yamurenze vyoba atari vyo. Eva yayibwiye ati Imana ntiyatubujije kurya ivyamwa biri muri uyu murima, ahubwo yatubwiye kubirya vyose kiretse ivyamwa biri ku gico hagati na hagati mu murima. Iyo Shetani rero kubenda abana b'Imana ibanza guhindura ijambo ry'Imana, ibanza kubashamo agafungo, duca tubona ingene hariho abantu muri myaka tugezemo bahindura iteka ry'abana b'Imana, bahindura ivyo Imana yashinze, bazana imvugo yorosha ibintu, imvugo yereka abantu yuko ugucumura atari bibi. Aha rero twitondere iki gihe tugezemo kuko hariho inyigisho nziza ziri kwinshi, imvugo zitandukanye umengo ziza zitworohereza ariko zikaza zisuka mu dubi zitwa mu kaga. Izo mvugo ziza zitwemerera umwidegenzo kugeza ukundi, ariko kenshi ugasanga ni umwidegenzo uza uvuye inyuma yacu, tugahava tukibagira ko by'ukuri umwidegenzo nyawo ari uw'imbere mu mitima yacu. Umwidegenzo nyawo uri imbere mu mitima yacu, umwidegenzo w'inyuma ni uruhendo urashobora kuduhenda Imana tugicireka ry'abana b'Imana. Yego niko turakeneye kwidegenza mu buryo bwuzuye, mugabo cyane cyane twumve umwidegenzo nyawo uwo ari wo, umwidegenzo imbere mu mutima bwe, umwidegenzo wo kubona icyiza ukagikora, umwidegenzo wo kubona ikibi ukagifunga. Twirinde ubumara bw'inzoka, twirinde ubumara bw'igicumuro. Igicumuro kiza kimeze nk'ubumara, igicumuro gikoze kirimo n'igihano ubwacyo nyene, kirimo urupfu, nta buzima cyangwa. Igicumuro gituma duca ku bintu n'Imana ntituve mu rukundo rwayo. Ubugira gatatu turabera hamwe umusaraba nk'ikimenyetso cy'ukuri rw'Imana. Bavukanye, twabonye ko mu ntango y'irema twabonye ingene Imana yaturemye turemera urukundo, kandi ko Imana ari urukundo, kandi ko ivyo Imana yaremye byose ari vyiza. Iyo Imana urukundo rero muri kamere yayo nta kindi kiranga gukunda, ikunda ivyo ari byose, igakunda abo yaremye bose akantu kavuyemo. Ku Mana nta nyamuva, ku Mana nta nyagukira, twese turabaye, twese dukunda urukundo rw'umuvyeyi. Iyo Mana urukundo rero niyo yakunze gushika naho itangwa nawe nyene umwe wese ntapfe aronke ubuzima budahera. Twavyumvise muri inkuru nziza. Urwo rukundo rwa Data nirwo rukundo rwa Mwana, ni narwo nyene rwa Mutima Mweranda. Yesu rero nk'uko Pawulo Mweranda yandikiye Abanyafilipi, niwe bw'urukundo yakunze abantu, yicishije bugufi yigenza nk'umuntu, aranarushiriza gushika pe urupfu rwo ku musaraba, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rw'abamenja, urupfu rw'abantu b'imburakimazi, abantu b'inkozi z'ikibi. Ngicyo ikimenyetso cy'agatangaza cy'urukundo rw'Imana. Yohani niwe kandi mu gihe akaravuga ivyerekeye ya mfungwa ya nyuma Yesu yasangiye n'abigishwa biwe, atubwira ko yari yakunze abiwe bari ku isi, arabakunda mbere aherezaho. Uyu rero udukunda, uyu udushikiriza ubuzima n'amahoro, ni Yesu umwana w'Imana nzima. Ni nawe agira ati ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Twibuke yuko twaba twabigaragaje mu kwemera kwacu ngo yavuye mu ijuru bwa twebwe abantu kugira ngo adukize. Urukundo rwamuvanye mu ijuru, aremera yiha umubiri mu nda ya Bikira Mariya ubwa Mutima Mweranda, yigira umuntu aza kugira ngo apfe ku musaraba. Mu kwigira umuntu rero tubone intumbero yo gupfa ku musaraba, cyane cyane kuko uwo mubiri yihaye mu nda ya Bikira Mariya ni nawe yahejeje akatugana ati ko maze kugera kuri wa musozi Mweranda w'i Gologota, araheza arasanza amaboko arapfa. Nawe akagira ati ninamara kumanikwa abantu bose nzobiyegereza. Turabiye ko yemeye arapfa ku musaraba, yajya ku musaraba
tuba turi abakristo, tuba turi ab'Imana, tuba turi ab'ibindi bintu tazi ibyo ari byo, ibintazi, iby'abana n'ibindi byinshi bitwara abantu. Umusaraba rero abakristo muri twebwe twemera ntukiri ikimenyetso kidutera ubwoba, ahubwo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Imana ishaka ibyiza, Imana yo cyiza kirengeye byose, idutsindira ikibi, Imana yo buzima bwuzuye idutsindira urupfu. Bugira kane, umusaraba n'ikimenyetso cy'intsinzi y'ubuzima bw'urupfu. Imana dusenga ni Imana nzima. Nuko Yesu yabwiye abasadusayi bamutega mu mutego, si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima. No muri rya zina Imana yishurira Musa, rya zina rigizwe n'indome zine, ye na he na we na he, kuvuga uriho, bahinduye bagira bati ni Yave canke Yehova. Iryo zina ry'Imana risigura uriho, risiguranye n'ubuzima, risigura uwo ukubaho kose gukomokako. Iyo Mana buzima yaratewe ikigongwe n'ubwaba bwacu, iterwa ikigongwe n'ibicumuro byacu, maze iraheze igira umugambi wo kutugabira ubuzima kudukiza. Imana ntakitanga, itanga ubuzima. Ntiyagira bihenda bibaza ngo ikibi, urupfu cyangwa igicumuro cyangwa andi mabashikira abantu baba ku isi ko vyoba biva ku Mana. Habe namba, Imana nta kindi kiyivako atari ubuzima, itanga ubuzima. Ivyo byose bibi, igicumuro, amagorwa, urupfu, biva kuri Sekibi, biva kuri Shetani, kuko niyo gwanga buzima, niyo gwanga biyago, niyo udashaka neza ku bantu. Nk'uko twabizirikanye, igicumuro kirimo ubumara butana mu rupfu. Imana ntiyifuza ko dupfa rubi, yaraduhaye Yesu ngo tube bazima muri we, yaduhaye Yesu. Twibuke igihe Yesu yarahejeje kubatizwa, ingene Data yashinze intara, yagize ati uyu ni umwana wanje nkunda cane, muri we nasanze ibinezereza byose. Umwana wanje nkunda cane. Imana yatugabiye umwana muto cane, umwana w'ikinege, maze muri uwo mwana natwe tube abana b'Imana. Muri uwo mwana natwe tube abakundwa n'Imana, tuvavanwe n'akabi, tuvavanwe n'igicumuro, tube mu buzima nyabwo. Yesu yarabiduhishuriye, n'uno munsi yabiduhishuriye, kuko niwe nzira kabukuri n'ubuzima. Yatubwiye inzira y'ubuzima. Iyo nzira y'ubuzima si yindi, no kumuhanga amaso yabambwe ku musaraba. Guhanga amaso Yesu yabambwe ku musaraba harimo ubuzima, harimo amahoro, harimo akanyamuneza. Ntiduhunge umusaraba, turaba umusaraba wa Yesu Kristo. Iyo tuje mu ngoro y'Umukama twinjiye mu isengero cyangwa andi masengero ahandi, ikiri imbere gushikira ku musaraba. Umusaraba, umusaraba ni soko ry'icyo turi uyu munsi. Umusaraba ni soko y'Ukristo. Yata mu musaraba nimwe muri ngaha, yata mu musaraba nimwe muri abakristo, yata mu musaraba simba ndi patiri uyu munsi, yata mu musaraba nituba turaba Imana. Kugira ngo rero turonke ubuzima nyabwo no guhanga amaso wa musaraba wa Yesu Kristo. Muzokumva abantu bigisha byinshi, Imana irabakunda, Imana ibashakira ibyiza, Imana ishaka mubabara, Imana ishaka ko mugira ingorane n'imigaha ku isi, Imana ibagabira ibyo musabye byose. Abo bantu muze mubirinde, muze mubitondere, kuko inyigisho yabo ni ya nyigisho ihunga umusaraba, ya nyigisho ibemerera amatungo, amaronko, mugabo batibutse yuko kugira ngo umuntu ashikire ubuzima nyabwo hariho icyo kimenyetso cy'umusaraba. Na Yesu kugira ngo azuke, kugira ngo asubire kwa se, yaciye ku musaraba. Umusaraba ni ikimenyetso cy'ubuzima. Aduhamagarira guhanga amaso, kumwihweza. Iyo wumva uzazaniwe n'ubuzima, iyo wumva ufise ingorane ziriya, fata akanya, ufata agacerere, urabona umusaraba wa Yesu Kristo, umara umwanya uraba, uzoronka inyishu
muri ibyo bibazo, uzoronka amahoro muri izo ngorane. Kubera ko waraje wemeye kwikorera amagorwa yacu, wemeye kwikorera amaganya yacu, wemeye kwikorera urupfu agira rubonye rutwe akagirire. Kubera ko wemeye kurabanya n'ubuzima, uzoronka amahoro ubuzima. Nk'uko abanyisirayeli bakorewe n'inzoka baca baratuka impinga kandi bagasa ku giti gahiga baca bakira, niko na Yesu wese mu gihe yakobowe na ya nzoka ya kera ariyo shetani arangamiye umusaraba wa Kristo aca akira, agakira igicumuro, agakira urupfu. Uko gukira guhazima kubona ibicumuro wakoze, ukabona yuko wiguye ku Mana, ugaheza ukigaya ukavuga uti Mukama se ntibisubira, Mukama narakosheje, naragize nabi. Ukabona uburemere bw'icyo gicumuro wakoze, ugaheza ukajya gusaba ikigongwe ku musaserdoti, kuko naho benshi bagiye bagize andi ko Mukama yashatse. Ukagenda ku ntebe ya penetensiya ugaca bugufi ugasaba ikigongwe, kuko ujya musaserdoti akore kuri ibicumuro byawe. Urujya mwanya siwe, ni Yesu nyene yikorera, ni Yesu akubitse k'ibiganza ucukira kabi ugakira igicumuro, ukagenda n'amahoro y'Imana. Mu gihe naho rero wajeje kuronga icyo kigongwe n'amahoro by'Imana, uhamagariwe guca kugira intambwe yo kuba mu buzima bushasha. Ese rero bakunzi b'Imana, gusaba Umukama akadukiza akabi kose, akadukiza umara bwose mu gicumuro, akadukiza urupfu rwose, maze tukaba bazima mu Mwana w'iyukiriye Yesu Kristo Umukama wacu, tugahunga akabi, kubeshi, urusaku, kwaraza abandi, kuba baragashambara. Noneho haraje ubuhinga bugezweho bwo gutumatumanako, aho usanga umuntu bamwambura agashambara mu mwanya mutoya bigakwira isi yose, kandi abantu bagaca bifata ko ari byo. Twitondere izo nkuru, twitondere kuzikwirakwiza, twitondere kuba ababeshi. Hari ububeshi n'ubugizi bwa nabi buca muri ubuhinga bw'ubu bugezweho. Twirinde, twitonde, dukire kandi ubumara bwo gusenga bigereranye. Aho usanga umuntu ari umukristo mugabo uhasiwe kwirukira abapfumu, umuntu ugasanga yirukira abemereye ibintu atari kubimute, akibagira ko nyine ubuzima uwambaye ku musaraba Yesu Kristo Umwana w'Imana wa Mukama wacu. Twirinde ubumara buva mu buhungu, twirinde ubumara buva mu busuma, ubumara buva mu bwicanyi, ubumara buva mu kwifuza by'abandi, agatima k'iby'isi, intango y'iby'isi, maze tubone yuko twebwe iwacu atari ngaha ku isi, iwacu ni mu ijuru, aho turindiranye gushika Umukama wacu Yesu Kristo azoza umukiza n'umucunguzi. Amen. Kugira ngo tugaragaze kwemera kwacu, inyuma yaho haca haza abacatekumeni. Uyu munsi bagira umugirwa w'ucyororwa ugira kabiri. Nimuve hasi tugaragaze kwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende, atamushobora byose, yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data nta myakirako, ni Imana iva ku Mana, umucucu uva ku muco, ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, yarabyawe n'iyaremwe, asangiye kamere na se, byose byaremwe kuri we, yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu.
kugira ngo abatwara n'abatwagwa twame duhanze amaso uwazanye kudukiza Yesu Kristo tubisaba Mukama. Muri iki gihe kiroraniye uhamagariye gusenga kwisonzesha no gusanga turasabiye bene wacu ariwe murayishi abaye ababoshwe abashonje bari bahanga amaso Yesu yagowe menshi arondera gukiza abantu bose twumvire Mukama. Abakomowe bayirangamiza bagakira twisabire twebwe turaba turangamire Yesu ku musaraba adukiza ibicumuro byinshi byama bidukomora bikatujana kure yiwe gutyo tukicira rwa rubanza rw'urupfu. Twumvire Mukama. Dusabe. Mana data munyakigongwe, wewe wahaye wa musore yavutse ari impumyi nyuma y'ukwemera umwana wawe bene umuco w'ubwami bwawe udabare abishwa ubakize uri bose bw'umutima ubahe inema kugendera iminsi yose mu kuri babe abana b'umuco baze bumire kuri iryo banga tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Mukama wewe muco utigera uzima ukaba n'umuremyi w'icyitwa cyose waragira impamvu abantu kwitwa yemera kundaraba kongera agasubira kuba muzima. Turagusaba itabare abitoreye bateye iteka babe abana bawe bave mu myijima y'igicumuro bakize ububasha bwose bw'uganza umwijima baze bagume ari abana bawe abana b'umuco udahengeshanya bwa Yesu Kristo Mukama wacu. Amen. Tubandanye amashikanwa yacu abigishwa bashobozwe mu bibazo byabo.
Yesu Kristo umukama wacu
turakuzabe nkuboneshereze imishaya yacu imitima yawe kugira ngo habe kwiyumvira imbere y'umunezeza wongere tugume gukunda ukuri uri usabishije Yesu Kristo umugaba wacu. Kuva ku wa mbere gushika ku wa kane inyigisho zizotangura imisa yo kugoroba isohotse ku isaha ya 12:15 18h. Ku munsi wa gatanu tuzosozera n'imyuka y'imisa y'umunsi mukuru wa Yozefu Mweranda kuva isaha 11:15 17h30. Indwi y'urukundo kuva igenekerezo rya 15 gushika kuw'Imanza igenekerezo rya 21 Ntwarante umwaka w'2021. Indwi y'urukundo yahariwe kwegeranya imfashanyo itegurwa na Caritas mu gihe c'ikanya. Amashikanwa yose azoshikirizwa Caritas ya Diyoseze kugira bashobore kurangura neza ubutumwa bwabo mu kugarukira bari mu bukene. Abagize umugwi wa Caritas